N'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikira muherereye ku migabane itandukanye y'isi, abari irya nino ku mugabane w'Abanyamerika, ku mugabane w'Abanyaburaya, abari ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, mu burengero muri Congo, abari ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara za Cankuzo, intara ya Kirundo, Kayanza na Ngozi, abari ngaho mu Cibitoke, Rumonge, Makamba, mwese muherereye mu ntara ya Ruyigi, Bururi, Mwaro, Muramvya, abari mu ntara ya Karusi, ngaho mu ntara ya Bubanza, mwese mudukurikira muherereye mu mugwa w'igihugu cacu c'Uburundi, igisagara c'ubutunzi ca Bujumbura rirare, mwese mudukurikira muherereye ngaho umugwa mukuru wa politiki Gitega, ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, amuraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoje bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi. Inyuma yaho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye atangarije amajambo abarundi, biraboneka ko benshi barafise agashavu. Ivyo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye abandanya kugenda atangaza ngo ntabishire mu bikorwa, akagenda avuga amajambo akomakomeye cane, benshi bariko baranenga bakayatera utwasi, bakavuga ko ivyo umukuru w'igihugu Ndayishimiye atangaza abitegwa n'akaboregwe, ngo kuja gufashanya n'umukuru w'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, no kurya amahera y'ico gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, ngo nivyo bimutera agashavu gakomeye cane, no kubandanya kuvuga ko agomba kwankana n'igihugu kibanyi c'u Rwanda, mu kurushirizaho kuvuga ko umwansi w'u Burundi ari Perezida Paul Kagame, perezida atwara igihugu kibanyi c'u Rwanda. Uyu muperezida Paul Kagame akaba ari perezida wubashwe cane, akunzwe n'amakungu, abanyagihugu b'u Rwanda boreka sinakubwira sinakubarira, bamukunda bikomeye cane bivanye n'ivyiza n'ukungene atwaye igihugu kibanyi c'u Rwanda, ukuntu akungene ayoboye ico gihugu neza, abanyagihugu bakabimukundira bakabimwubahira. Ariko ngo agashavu kakaniga ku bategetsi b'u Burundi n'abategetsi b'igihugu ca Kongo, ngo bakavuga ko u Rwanda rudashobora gutera imbere atari ubusuma rukora. U Rwanda ntirurusha Uburundi inzahabu, ntiburusha igihugu c'u Burundi agatare gakomakomeye cane, ngo ntirusumvya igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ubutare, amabuye y'agaciro, ngo ariko u Rwanda usanga ariko rwateye imbere. Ngo yewe hoba n'igihugu ca Tanzania, igihugu ca Tanzania ngo kirafise amabuye menshi cane, igihugu ca Uganda kirafise amabuye menshi cane, ngo mu Rwanda nta mabuye y'agaciro abayo, nta butare bubayo, ariko ngo igihugu carateye imbere. Igihugu c'u Rwanda kiragurisha amabuye y'agaciro, kiragurisha ubutare mu bihugu vy'amakungu. Agashavu rero karaniga mu bihugu vy'ibibanyi, ibihugu bituranye, ukungene vyo ngo vyigamba ko bifise ayo mabuye, bifise ako gatare, ariko akaba ari vyo bikenye kw'isi. Uburundi nico gihugu ca nyuma gikenye kuri iyi si, kirakenye biboneka, ubukene burenda guhitana abenegihugu. Bakavuga ko rero ngo u Rwanda narwo ngo kabaye rukenye, ariko ngo bikaboneka ko u Rwanda ruteye imbere. Ngo biboneka ko rero ari abayobozi beza, abategetsi beza,
igihugu c'u Rwanda gifise batekerereza abenegihugu bakiyumvira imigambi y'iterambere ku benegihugu bagaca baduga n'amabuye makeyi bafise bakamenya kuyavyaza umusaruro mu gihe abategetsi b'u Burundi bo babandanya kwimbisha ayo mabuye, kwimbisha ubutare bajana kudandaza bashira mu mifuko yabo biyubakira inyubakwa, bagura inyubakwa mu makungu aho kugira ngo bazane bateze igihugu imbere. Akarorero ni General Alain Guillaume Bunyoni yagirizwa ko yasahuye itunga ry'igihugu, inzahabu, ibikoresho vyiwiwe byose vyari bikoze mu nzahabu, biboneka ko yanyonoye itunga ry'igihugu rikomakomeye cane aho kugira ngo bafashe abenegihugu kuhatorera akoyoko canke kugira ngo babandanye batera imbere bazamuke. Igihugu c'u Burundi kikabandanya mu gusubira inyuma mu gukena, abenegihugu bakabandanya kwicwa n'inzara, imigambi y'iterambere ikabura ingengo canke bije iyi sapotinga canke iyifasha mu gutera imbere. Igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo naco kikagiriza ko u Rwanda amabuye ngo bagurisha badandaza arayo biba mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ivyo bikaboneka ko ari akavuyo n'akaduruvayo n'akajagari kabarizwa muri ico gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, aho ibihugu vy'amakungu biza kwiyimbira ayo mabuye, ako gatare bagaca bakajana mu bihugu vyabo. U Rwanda rurafise ibirombe, rurafise aho rucukura ayo mabuye bavuga ko rudandaza, ahubwo u Rwanda rurafise abategetsi beza babandanya gutekerereza abenegihugu bakiyumvira imigambi y'iterambere ishobora gufasha abenegihugu bo hasi bakaronka akoyoko, bakaronka ubuzi butandukanye, bakaronka ikibeshaho igihugu n'ivyubaka igihugu kigatera imbere. Ariko ngo mu Burundi n'abasuma gusa. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye biravugwa ko yariye amahera kuva mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ayo mahera avugwa ko yariwe ni amahera leta ya Kongo yishuye General Prime Niyongabo na General Major Varisito Ndayishimiye n'akandi kagwi k'abagenerali mu kudandazayo abasirikare. Nyamara abo basirikare badandajwe ngaho mu gihugu ca Kongo nta kintu na kimwe bazohabwa. Benshi baraguye kuri urwo rugamba, benshi barapfuye, abandi barapfunzwe, abandi barakomeretse n'ibimuga, ariko nta kintu na kimwe bariko barafashwa, nta kintu bariko bararonswa. Abaryango babo babuze ababo, ariko nta kintu c'impozamarira baciye baronka. Ivyo rero bikabandanya kuboneka ko ari ubutegetsi bubi buri ngaha mu gihugu c'u Burundi, ahubwo Rede Tabara, umugwi wa Rede Tabara ukavuga ko bagomba kwikura ko iyo ntwaro mbi, intwaro ya CNDD FDD. Ni mu gihe kandi n'abanywanyi b'umugambwe wa CNL ugira uwa kabiri ngaha mu gihugu c'u Burundi nabo babandanya kuvuga ko bagomba kwikura ko iyo ntwaro y'agahoto, intwaro ya CNDD FDD, intwaro inyonora itunga, intwaro ivuga ko ari y'agacinyizo bakayikura mu Burundi kugira ngo basubizeho iragi ryandadayi. Ariko bano bo baravuga ko bakorera sokuru Mwisi Petero Nkurunziza, kari we babona ko yabaye akarorero ngaha mu gihugu. Ivyo ni abanywanyi b'umugambwe CNDD FDD babandanya bashikiriza ivyo. Ni mu gihe kandi biboneka ko umurundi wese ngaha mu gihugu c'u Burundi benshi babayeho bashavuye cane, bari mu gashavu, agashavu karaniga bivanye n'ivyo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye abandanya agenda ashikiriza
yubahiriza umwanya n'umwanya ku majambo ashikiriza, bamwe bakabona ko ashobora kuba yategwa n'akaboregwe kandi ayo majambo yama ashikiriza akaba atayashira mu ngiro nk'uko mwaciye mubibona muri video itandukanye, benshi mwarabibonye ivy'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaciye ashikiriza ariko ngo bigahera mu majambo ntihagire ikintu na kimwe aca ashira mu ngiro. Abategetsi